Ego rero nshuti bakunzi ba E+257 ndabaramukije ndabifuriza umuhinga mu mwiza aho muherereye canke umutaga mwiza bivanye naho muri ijwi n'isanamu ni Judika Gihimbare inyuma ya kamera ni Gogo Gontra no ariko aratumumura amasanamu meza nkaya uno munsi rero kuri E+257 tuza kuba turi kumwe n'umutumire nawe Sundi numwe mu baririmbyi ba gospel music yatanguye kera cane Lydia Uwikunze izina giwe umva rifise akatuzo kenshi rirananira kuvuga sinzi ko ari Uwikunze sinzi ko ari Uwikunze sinzi ko ari Uwikunze umva sinzi ni kimwe muri iyo mbwa yitwa Lydia ni ari mu muryango w'abantu bakorera Imana cyane harimo abapastor harimo abaririmbyi kandi abaririmbyi ni benshi cyane no mukinyi w'amareresi ofite bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi nkuko mubizi abaririmbyi nkabo canke abantu bari mu miryango nkiyo kubaronka ni ibintu biri nka gaz rare ntibitanga ariko muri no misi ndabona mengo Lydia yatangiye kugurukana ibintu biri cool sana nimubagire kuri subscribe kuri channel yacu ya E+257 kugira ngo uko dushira ko video muza murayiraba kandi ntimubagire kuja munsi kugira ngo mwaje kora ikiganiro mushobora gushaka commentaire like share byose mukabikora Lydia ça va très bien merci bimwe byo kwishuri bacha baza ngo evu ça va très bien. Yes, uyu ni Lydia. Bon, ndashaka Uwikunze. Imana ikunze. Ego. Ubu ngane kizosura kunanira ko camacana ni imisi yose kandi sindatahura igituma ngira ako katuzo rero niko kagoye gushira ko peut-être. Icyambere na mbere ko havyibushe cyane gasheri shaje we mwengo naravyamanye kuva kera je namye mvyibushe gusa ubunye vyarenze vraiment utukufu wa bwana canka kajimu arakibagira nibaza ko ntakigeza ahubwo sinzi gusa nyene ndavyibushe nyene cyane kuva kera Lydia watubwiye yuko ni utukufu wa bwana kuko muvyibuha ariko turibuka ko mu ndirimbo ubarikiwe utarungana gutyo turashaka kumenya secret bakubwira ngo ni siri ni rihe banga wakoresheje kugira ngo Lydia muri ubarikiwe na Lydia w'ubu unye babe batangana mu bisanzwe ahubwo jere hari ikintu kintangaza kuko ico gihe bambwira ko mvyibushe gose nari nkiciga banyita la grosse mugabo urumva ndiko ndarabiyo video ubu nanje ndabona ko ntangana uko ngana ubu urumva nibaza ko nakijege nari mvyibushe gose mugabo donc nari mvyibushe par rapport y'imyaka nari mfise n'ubu ndavyibushe kandi cyane par rapport y'imyaka mfise mugabo urumva namye mvyibushe to gusa navutse noze cyane navutse mfise ibiro 2 n'amagara mu menga 200 canke arenga gato ko sinashikana ibiro 3 vraiment mugabo urumva nagenda vyibuha amaze gukwiza imyaka nka 10 nagenda vyibuha cyane kugeza no munsi yego yavutse afise ibiro 2 ndashaka kumenya hariho undi muryango nzi bafise umwana nawe nyene yavyibushe gose akuze ariko bo bakubwira bati ngo mama we ngo yarabika ngo amaparete y'amagi mu nzu hama asohotse agarutse yasanga 5 yagiye ofete ntiyamenye yagiye ndashaka kumenya mbega Lydia ibintu by'ama mayonnaise ibiki bon mu bisanzwe nyene bisanzwe nk'abandi bisanzwe vraiment je nibaza ko ari heredité abavyeyi banje baravyibushe abo tuvukana baravyibushe nibaza ko ariyo mpamvu kuko nta bintu vy'ikirenga vraiment mfungura bon rimwe birashika muri fete muga mu misi isanzwe vraiment mfungura ibisanzwe yego canke n'akabenzi kare akabenzi niki ngo akabenzi kugendera akibajije ujya vya vrai ntakurigera ahubwo mazimisi bon nama ndavyumva babivuga ndakeneye kubisigurirwa mbwira s'il te plaît akabenzi niki kugira ngo nibasubiye bakambwira sinze ntangare sinze mbaze ngo akabenzi niki kandi nukuri okay reka batubye yes umuntu nyize bon peut-être ngiranze ndavye kuko razi umuntu umuntu avyibushe cuguma wiyumvira ibintu biri grass kuntu ibintu birimwe amavuta ibintu by'inyama urazi ko inyama zimwe amavuta numva niyo mpamvu nakwajeje mugandi yaza akanyamanika akanyaje nuko sangira n'abandi tugasangira bimwe mugabo je nkavyibuha abandi ntibavyibuhe ngira rero umubiri wanje arabacura kandi ntari umucuzi yes tuje gato ku rugendo rw'umuziki wawe uri umwe muri ba baririmvyikazi baboneka bagatakara bakagaruka bakagenda kuki
bimeze uko mugabo ikingihera nuko muri gospel music ufise level yawe utaduga utamanuka uguma uri hagati na hagati simanuka siduga mu bisanzwe jewe indirimbo yanje ya mbere ubarikiwe mpaka ushangaye nayisohoye mu 2008 hama muri ico gihe ndapotera maze gupotera mugabo nari mundi muhamagaro hari igihe umuntu akora ibi Imana ikamuhamagarira mu bindi akaja mu bindi mugabo ndashima Imana nyuma yaho narakoze album naragiye kuririmba muri Kenya naronse amafaranga Imana ishimwe ivyo bivugwa nabake mugabo si menshi vraiment abasoma ntibave bandondera hama nshandaja no mu vyishure ndarangiza amashure ndaronka akazi ndakora mugabo munyuma ndavuga ati none gasha ivyo kurimba nabihebeye ndi nabitaye gute ivuye ko ngaruka nca ndagaruka rero mugabo buri ngarutse ubu sinzosubira kandi kureka sinzosubira guheba sishaka kuguma hagati na hagati shaka kuduga cette fois-ci yego abaririmbyi ba gospel mu Burundi kanshi hariho ya mazina ya Maria yandi ni ba Fortran ni ba Dudu ni ba Aimé ni ba muri rap ni ba GN ni ba Mushindi ni bande urumva mugabo abakobwa nabo kugira uba umubone ufite araza akagenda wibaza niyihe mpamvu ituma muza murasubira inyuma mukagaruka zamba ngo ngaruce injenje ukazona après nka 2 mois 3 mois arapoteye kandi bon nibaza ko impamvu zishobora kuba ari nyinshi sindigera mvugana n'abandi mugabo jewe impamvu ushobora kwiyumvira ni intambamyi zimwe n'izindi urabona umukobwa ahura n'utuntu twinshi cyane tumuca intege hariho d'abord ikibazo c'uburyo ikibazo c'uburyo bose barahura naco mugabo iyo gihuwe n'umukobwa iyo umukobwa nawe ahuye naco kiriya grave cyane gusumba ikindi kintu kigira kabiri nuko peut-être babura support kenshi ugasanga bariko babwirwa ngo ivyo bintu vyo kuririmba ivyo n'ubusutwa ivyo n'ubushira soni ubugiye gusedwiza abagabo uri kurondera isoko ibintu nk'ivyo urumva biramuca intege ikindi kintu naco urabona ibintu vy'uburirimbyi bisaba kwitanga umwanya ikiyanege bisaba gukora mu ijoro iyo rero kiri umukobwa canke uri umugore biragoye kugira ngo ushobore kuronka uruhusha go kuja gushutinga minui ugasanga rero ivyo byose ni ibintu bigenda biraguca intege bigenda bireba intambamyi bigatuma peut-être kutabandanya sinzi muga nta muntu umwe turavugana mugabo je ivyo nizo mpamvu niyumvira ko byo bazituma ivyo bintu biba bigaca bituma rero nubwo yiyumvira ati njenje agasubira gahura na vya bibazo kandi bikamuca intege agasubira kabandanya agasubira inyuma ariko jewe nubwo hazoziki na satana vyumve nazohaguruka sizosubira inyuma sawa sema amen uyu ni Lydia Uwikunze nababwiye tuko tuvugana ku vyerekeye urugendo rwiwe kandi ni urugendo rw'umwana w'umukobwa wese canke umugore ari muri industry ariko arakora umuziki Lydia biraboneka yuko kanshi abaririmbyi ba secular bajye bataririmba gospel music kanshi bakubwira bati ngo ntushobora kuvuma utavyaye umva kandi kanshi usanga bavyarana n'aba producer aba director aba artiste b'abahungu ugasanga na makouple urumva ugasanga umuririmbyi abanye n'umuririmbyi canke abanye n'umuproducer canke umwebwe muri gospel music mbega hoho naho nyene bimeze uko nyene canke twebwe muri rusange ntavyo nuvuga ko ntavyonzi ariko reka mvuge jewe Imana ngira producteur wanje ni musaza wanje vraiment urumva ko ivyo bitazopfa bibaye director wanje ni umuneve urumva ko bitazopfa bibaye nukuri aba DJs sinzi ngira muga ntibizoba vraiment kugira ngo uvumure inda kuvyara none abadashoboye kuvyara bice bigenda gute oya twese uko tuba tuko dukorera Imana vraiment urinze uja mu bushurashuze nawe bavyakwankiye uri gukorera uri kurondera iki ko tuvumishwa n'Imana twe twizera ko Imana ituvumisha nivuga iti harageze rero ngira ndaguhe ndakwakiriza umuco uvume umaze rero kubivanganya n'ubusambanyi biba bifuye yego Lydia tuje gato kuri cinema kuko kandi uri umukinyi w'amareresi kandi mwiza cyane mugabo muri no misi mwiza cyane ariko kandi muri no misi ntitukubona what's wrong bon ugira utume vraiment mvuga ibintu ntashaka kuvuga ndasavye s'il vous plaît ngira ndabivuge mugabo nibanga ntimuze mubibwire umuntu n'umwe n'abariko baratwumvira abariko baraturaba ntimuze mubibwire umuntu n'uyu umwe nibanga ndiko ndategura film ishobora kuzosohoka imbere y'uko umwaka urangira nivyo ndiko ndategura kandi nza natanguye no gushutinga
kubwanje nifuze yuko izoja habona imbere yuko umwaka urangira. Ivy'Imana navyo nta ubizi. Imana ishobora gushaka umwaka uza muga kugushaka kwanje jewe na plan n'imipango yose ndiko ndapanga nuko ngene ndiko ndabikora uyu mwaka nturangira itagiye hagaragara. Urumva rero bamaze kubabwira ko ndumukinyi mwiza utazora iyo film azoba yihombeye mugabo nakabanga ndabibiye. Yes, ngo utazora iyo film azoba yihombeye. Mu misi yahera ndababwira ikintu kimwe guys, ndiko mvugana na Lydia ariko hariho ibintu byinshi nza kumubaza kandi ndazi ko bimwe araza kubikwepa ko ndazi ko ngena akunda kwishura. Atakubwira ati ngo bon ngo ivyo gendo baza mwene ariko ngira ndakimubaze nka Lydia. Mu misi yahera harabonetse aka video ngira benshi barakabonye ni Sandrine no ujya mukobwa aririmbye yaririmbiye umugabo we kuri mariage kandi yari umugenzi cyane wa musaza waho mbere n'abantu benshi bari bazi ko azotwagwa na Bobo Kijege. Uramwibuka? Yitwa Nyubusi zina ndagibagiye Kamikazi. Iyo video Kamikazi. Iyo video yavuga yuko ngo nta ukorera Yesu ashonje. Sinzi ko iyo video wayibonye. Mwebwe nk'umwe mu bakozi ba gospel kandi ndazi yuko Kamikazi mwarakoranye byinshi muri Faraja yarimwo mu biki n'ibiki ndashaka kumenya wayakiriye gute? Iyo video ivuga gute? Nta ukorera Yesu ashonje. Umva ko ka video bakasuko nyene ngo nta ukorera Yesu ashonje. Bon, ukugira mutangura kwishura. D'abord iyo video ntayo nabonye. Hamiyona ni point de vue yiwe. Umuntu wese arafise uburenganzira bwo kugira point de vue kuko iki gihugu cacu kirafise liberté d'expression. Ni point de vue yiwe rero. Nga biraboneka ko umengo biragutushije gatoya. Bon, urumva nariko ngerageza kwiyumvira ivyari ivyo. Kuko urumva iyo video deja ntayo nabonye. Uri kuyimbwira ntigeze ndayibona. Ndiko ngerageza kwiyumviza bon sinzi mugabo urumva. Numva umengo ni point de vue yiwe. Byaboneka ko umengo ari muri conférence de presse ariko aravuga akaca avuga ati ngo vraiment ngo narige twijye urazi ngene rimeze urabona ufite arafise ukungene afise ijwi rigororotse gose umva ariko aravuga umengo ariko arakankama kubera sinzi ukungene boni ko ameze ni muri kamere yiwe kazamva gusa ariko arakubwira ati ngo nta gukorera Imana ashonje. Iki gihugu ndababwire ni igihugu dufise liberté d'expression. Umuntu wese avuga ibintu uko avyumva kandi uko abishaka. Iyo ni point de vue yiwe. Nari ndabizi na ofete ntashaka hari ibintu bimwe adashaka kurenza Lydia ni ko ameza ariko ateye. Kumbeshira Lydia kumbeshira. Yes, reka tubandanye. Mu misi yahera warakoze video nziza cyane. Bankubera amashi. Video yatwoye na wabutuma nishima. No. Ko ngira byiza cyane. Bon, no, guys. Murabimviriza je muranzi ingene meze. Ukoze ikintu kibi ndabwiye ko ari kibi. Ukoze ikintu ciza ndabwiye ko ari ciza. Ni nkuko umusazi zo ko ari ikintu kibi nzombwira ni sister. Apa vraiment uri foire. Ndakubwiza ukuri ndakwiza verite niko nabaye. Indirimbo yashoboye guca imbere indirimbo za Sekira, indirimbo tuzi yuko abantu bose bahurumbira kuziraba bumvise ko zasotse kuri YouTube. Ndashaka kumenya hari akantu kamwe washizemo kugira ngo ushobore gutwara irya top 10 ya BTV nagamvuga ngo beat. Mu bisanzwe reka ndabatera inkuru. Jewe indirimbo mu kuyisohora amasengesho nakoze sinigeze ndayakora mu ndirimbo nimwe maze gusohora. Yaje rero ifise amavuta yayo. Yaje itwaye ubutumwa bukomeye kandi buremereye. Mu bisanzwe jewe kugira ngo mbe mwiza nta virefu ngira kuko urembo vraiment nimezariwa nawo. Navutse ndi mwiza kandi nakubwiye yuko atawundi mukobwa dufise Bujumbura asa na jewe jendo wa mbere. Mu bisanzwe rero ikintu nkora ni juste koga kwisiga amavuta asanzwe nta mukorogo nisiga ngira bizoza hanyuma mu migambi yo hanyuma ko murambona abantu batunze rero baca bimvira kwisiga mukorogo
hama nkagorora agahuzu nkakamba n'agaparfum gusa nta bindi vraiment yego bon ndakunda n'inzara yego kuba umusani biraryoshe basha mbwa biragoye umusani bisigurike rega ntavyo umustar Jesse yo basha twe turi underground ivyo ni biki twe turi underground turi abastar nibareke kuduhena izo bave twishima sawa naje ego rero bakunzi ba E+257 ndabashimiye cyane Lydia ndagushimiye cyane vraiment nyabona nije nshimye kandi vyimva mutima ntushobora kwibaza sa oye nabihevye vraiment nabihevye nzosubira kuko twenze ujya mu kiganiro cyane zozuragasiga muhira abanzi sizosiyo kagenda ego nizere yuko mwaje kuryoherwa na kino kiganiro ntimwibagire gukora subscribe kuri channel yacu mugende no kuri channel ya Lydia uwikunze nyene Lydia uwikunze ucobona ibintu agogo nuno musi nza kuranshize ko ibindi vyinshi cyane ntimubure kuraba kandi ikindi kintu naco E+257 vraiment faut comme subscribinga muri ikora neza cyane vraiment nukuri turabakunda kandi turabashimira ibikorwa byanyu biradushika kunyota aho tugeze uno munsi harimo kuboko kwanyu nukuri kandi Imana ibahezagira ego nimwege kuri subscribe mcamufyonda ako gakengeri kaza ku ruhande kugira ngo mubande imura nka notification y'ibintu byose tuzatubazanira ariko kandi ntimwugere kugira comments kuri no video kugira mutubwire ivyo mwoba mutashimye canke n'ivyo mwashimye kugira ngo tumenye ivyo duhindura like canke dislike navyo nyene n'ivyimva mutima kuri twebwe hama ukashosharinga n'abagenzi bawe kugira ngo baze barabona ama video yacu